no musi naramutse ngendera rino shure ryitiriwe umumarayika Michel Kanje kugira ngo dufashanye kurera. Isanzwe ndaharereye umwana rero kubera ari mu gice ca mbere c'umwaka nashimye kumukurikirana umwaka utaragera hagati, kuko nasanze umwana utamuravye akiri muto muzoza kumuraba yaramaze gukura, kandi musanzwe muzi yuko mu giti kigororwa kikiri gito. Rero nk'umuvyeyi nashatse kwifadikanya n'abarezi bo kuri no shure kugira ngo ndabe umwimbu w'umwana ingene ko gerageza kugira ngo wisununure. Naragerageje kuraba mu dukorwa bamuha isanga umwimbu ntushimishije. Rero nahagurutse kugira ngo dufashanye kugira dufashe umwana ntitumurekere abarezi gusa, natwe nk'abavyeyi ico twobandanya dukora muhira kugira ngo umwana umwimbu ubandanye wisununura. Kinezereje no kwambuye ko umwana yatangwe gutera intambwe kandi n'indero yiwe imeze neza, kandi ni umwana yubaha, ni umwana ico bamubwiye agikurikiza kandi aja muri siporo nk'abandi bana bose. Hama naco ndabaha ntumbero yuko umwana bomufata nk'abandi bana bose, akoze amakosa ahanwe ahanurwe nk'abandi bose, bataravye ngo ni umwana wo kwa naka afatwe nk'abandi bana. Kandi nivyo bace bambwira ko uno musi yagoranye gatoya, arataburikaye, ko bagerageje kumuhana kumukosora. Ivyo nanje bica binezera nk'umuvyeyi, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ko ab'Imana ikunda irabahana, n'Imana ntihana abantu kubera ibibazo. Rero umwana uramuhana ukamuhanura kugira ngo afate umurongo mwiza akiri muto. Kirazira kwamikara ngo incoreke zirabibona, ni ukuvuga yuko aho uba uri hose kirazira kumva ko hari uwundi muntu yo kwitwararika umwana wawe gusumba uko wewe womwitwararika, yuko hariho uwundi muntu yo kwitwararika ibikorwa vyawe gusumba wewe nyene. Rero ico notera akamunotera abandi bavyeyi na cane cane abavyeyi b'indongozi, kirazira ko bamikara ngo abana babo ngo ababaha kuri disware ngo barababona canke ngo abakozi barababona. Oya, nabo bohaguruka bakaja ku kivi bakaraba ibikorwa vyabo ingene bitunganijwe, kuko nta muntu ashobora kugukorera ivyawe kuko nawe ushobora kuvyikorera. Umwe wese rero ategerezwa kwikorera ibiteza imbere umuryango, ibiteza imbere abana biwe no muri kazoza, atavuga ngo hari undi muntu ashobora kumukorera nkuko nawe yovyikorera. Murakunze kubona ko utuntu tumwe tumwe ndatwikorera, si uko mbuze abo bifasha ariko ntibashobora kubikora nkuko nanje nabishaka. Kandi sinaje ngaha ngo nuko mbuze ngo aboza kubaza abana ingene bakurikirana ivyigwa. Barashobora kuza canke bagaca bafatirwa n'udukorwa tuwabo nawe two muhira, mugabo je naje nk'umuvyeyi abikuye ku mutima kandi ashaka kazoza k'umwana wiwe. Rero muri make kirazira kwamikara incoreke zirabibona.